nuko reka ndabashimire cyane ndize neza ko mubandanya mugira ibihe byiza. Uno munsi tuzaganira turabe umusiguzi Yesu yakunda cyane. Umusiguzi Yesu yakunda cyane. Rero urashobora gutangara wumvise ko Yesu yarafise umusiguzi yakunda cyane. Urashobora mbere no gutangara umenye yuko atari mu ishengero usanzwe uzi, twavuga rya Luterienne, rya Katolika, Meduse kandi amashengero tuzi, canke ntihede mu idini na rimwe kandi nta n'idini yari afise. Uwo nawe si uwundi yitwa Yohana Umubatizi. Yesu yamushingiye intahe muri ano majambo akurikira usubira muri yo Matayo 11 ku murongo wa 11 kuri A, bavuga ndababwira ukuri, mu bavyawe n'umugore ntihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana Umubatizi. Turazi yuko abantu bose bavyawe n'abagore. Iyi mvugo nk'uko Yesu ayibona yerekana ko Yohana Umubatizi aruta abantu bose bigeze kubaho. Mu kuvuga gutyo Yesu ntiyashikuje. Si bibi kwiyumvira ko Yesu yahayagiza Yohana kubera ingeso yari afise. Nico gituma utegerezwa kwiga no kwigana izo ngeso. Ndabona ingeso indwi zo mu mpwemu zatumye Yohana Umubatizi ashimwa cyane. Naho igikorwa cya Yohana cyerekana ibango ryo kuvuga ubutumwa, umukozi w'Imana wese ategerezwa kugira izo ngeso ndwi duhereye ku ya mbere Yohana yari afise. Iyo ngeso ya mbere tuyisanga hano mu butumwa bwiza ko na Yohana cyo cya mbere ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22. Avuga ngo uku niko gushinga intahe kwa Yohana. Abayuda bamutumye ko abaherezi n'abarewi bavuye Yerusalemu ngo amubaze baturinde, nawe aravyatura ntiyahisha ukuri, aravyatura ati si jewe Kristo. Baramubaza bati urinde? Uri Eliya? Ati sindiwe. Bati uri wa muntu avugishwa n'Imana? Atoya. Baramubaza bati none urinde? Ngo tuje kwishura abadutumye. Mbega none wivuga gute? Ati ndijwi y'usemerera mu bugaragwa, ati nimurondere inzira y'Uhoraho nk'uko uvugishwa n'Imana Yesaya yivuze. Yohana yaramenye ihamagarwa ryiwe arigumamwo. Abakozi bose barakeneye kumenya ihamagarwa ryabo no kurigendera. Urumvuga butumwa ntugerageze kuba umwungere, uri umwigisha ntugerageze kuba umuvugishwa n'Imana. Ahandi ho uzoruhira kuzazanirwa. Abakozi bose barakeneye kumenya ihamagarwa ryabo no kurigendera. Urumvuga butumwa ntugerageze kuba umwungere, uri umwigisha ntugerageze kuba umuvugishwa n'Imana. Ahandi ho uzoruhira kuzazanirwa. Umenya gute ihamagarwa ryawe? Urimenya mu kurondera umwami yaguhamagaye. Ubwa kabiri mu gusuzuma ingabire yawe. Nimba Imana yaguhamagariye kuba umuvuga butumwa, izogushoboza gukora ico gikorwa. Ubwa gatatu mu kwemezwa n'abandi babona ingabire yawe. Ubwa gatatu no kwemezwa n'abandi babona ingabire yawe. Umaze kumenya neza ihamagarwa ryawe utegerezwa kurigendera n'umutima wawe wose. Ntiwemerere ibintu bigukura mu hamagaro. Abantu benshi basaba Imana ikora ivyo ibategeka gukora. Nowa ntiyarindiriye ko Imana iza kwiyubakira ubwato. Izina ibango risobanurwa igikorwa. Satani azogerageza kuguhuvya ntushikire ihamagarwa ryawe, ariko utegerezwa guhangana nawe mu kwizera. Naho tutabonaho vyanditse, menya neza ko hariho umunsi Yohana yatangura kuvuga ubutumwa mu ntara ya Yorodani. Ikoraniro ryiwe rya mbere ryari rito kuryakurikiye. Hari abantu bamushinyaguriye igihe yatangura kandi yarahamwe, ariko ntiyabivuyemwo. Intumbero yiwe imwe kwari uguhimbaza Imana yamuhamagaye. Ico catumye abandanya neza. Ingeso Yohana dukwiriye gukurikiza, kumenya umuhamagaro wawe ukawugumamwo. Ingeso ya kabiri tubona Yohana tuyisanga muri Matayo 3 ku murongo wa 1 ku murongo wa 2. Bavuga ngo muri iyo minsi haza Yohana Umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Yudaya, ati mwihane ku bwami bwo mw'ijuru buri hafi.
Yesu yashimiye cyane Yohana kuko yavuga ubutumwa butahurika. Nibwo butumwa Yesu yigisha. Yesu muri Matayo 4:17. Yohana yahamagarira abantu kwihana, kuva mu cyaha, ukugororoka. Yemeje yuko imigenderanire n'Imana itangura igihe twihana. Abatihana bazoherera ikuzimu. Yohana ntiyigeze yemeza abantu ko Imana ibakunda. Ntiyabwiriza abantu abadigadiga. Ntiyabwira abizera ko Imana izobajana mu ijuru naho boronderera agakiza mu bikorwa by'ibyagezwe. Yohana yabona abantu nk'uko Imana ibabona. Yabona nk'abagarariji bashorerwa ikuzimu n'ibyaha byabo. Yarabagabishije ababwira ko uburake bw'Imana buzoza. Yarabatahuje akaga barimwo kuko banse guhindura imitima n'ibikorwa byabo. Ingeso ya kabiri umukozi wese agira abigishwa ashobora kwigana Yohana ni kwigisha yuko kwihana ariyo nzira yonyene yo kugiranira imigenderanire n'Imana. Ingeso ya kabiri umukozi wese agira abigishwa ashobora kwigana Yohana ni ukwigisha yuko kwihana ariyo nzira yonyene yo kugiranira imigenderanire n'Imana. Ingeso ya gatatu tubona yo kuri Yohana yatumwa akundwa cyane n'Imana, tuyisanga muri Matayo 3:4. Bango Yohana uwo imyambaro yiwe yari y'ubwoya bw'ingamiya, yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero. Indya ziwe zari nzige n'ubuki bwo mu ishamba. Yohana ntiyari afise ishusho y'abavugabutumwa bw'imihezagiro. Umuntu nka Yohana ntiyashobora guhabwa akanya ko kwigisha mu ishengero ry'abatunzi kuko atagira impuzu z'abasiguzi bagendera mu mihezagiro. Yohana ahubwo yari umukozi w'Imana atarondera inyungu mbi. Ntiyarondera ubutunzi bwo ku isi. Ntiyarondera icubahiro c'abantu mu kwambara iby'agaciro kanini. Yarazi ko Imana yitegereza imitima. Yabayeho yiyoroheje kandi ingeso ziwe ntawe zasitaza uko atarondera amahera. Raba ingene bihushanye n'ingeso z'abakozi benshi bo ku isi bakoresha ubutumwa bwiza mu kurondera inyungu zabo ubwabo. Abavuga Yesu kutariko basambura inyigisho za Kristo. Ingeso ya gatatu yatumwe Yohana akundwa na Yesu no kubaho ubuzima bwiyoroheje. Ingeso ya kane tubona ku mukozi w'Imana yitwa Yohana yatumye akundwa cyane na Yesu, tuyisanga muri Luka igice cya 3 ku murongo waho w'indwi kugeza ku murongo w'8. Avuga ngo abonye Yohana, abafarisayo n'abasadukayo bazanwe no kugira ngo abatize. Arabaza ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana, mwe kuvuga muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Babwire yuko ayo mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. Uko igikorwa ca Yohana cabandanya gushikira abantu benshi, ntiyahinduye ubutumwa. Ahubwo Yohana yagezaho yiyumvira igituma abantu baza kubatizwa ko bataza kubera bakurikira abandi canke ko kubatizwa vyabaye nk'umugenzo. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo barafashe urugendo ruja kuri Yorodani. Soma muri Matayo 3 ku murongo w'indwi. Yatinye ko abantu bohava bigana abandi. Yarakoze ibishoboka vyose abakure mu kageso ko kwigana abandi. Ntiyashaka ko hagira umuntu yumvira ko kubatizwa ariko gukizwa cyangwa ko kubatizwa bibuza abantu gutererwa ikuzimu. Yavuze ko kwihana bizana ivyamwa vyo kumvira. Ikirengeye vyose kubera yuko abayuda benshi bishira mu mirwi y'abamaze gukizwa kuko bakomoka kuri Aburahamu, Yohana yaraberetse ko ivyo vyizerwa atari vyo. Ingeso ya kane yatumye Yohana ashemagizwa na Yesu
yarakunda abantu akababwira ukuri, ntiyigeze aremesha umuntu adashaka kwihana. Nta munyavyaha yabwiye ko azoja mw'ijuru. Turavye ku ngeso ya gatanu ya Yohana, Yohana ntiyabatiza abantu badashaka kwihana. Nta muntu n'umwe yigeze gushigikira ubupfu bwiwe. Yabatije abantu bemeye kwihana ivyaha vyabo. Raba Matayo 3:6. Yagabishije abaza kuri we ati, usomye muri Matayo 3:10-12, abango ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Urutaro rwiwe ruri ku kuboko kwiwe, azokubura imbuga yiwe neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturire mu muriro. Yohana ntiyatinya kuvuga ukuri ku bijanye n'ikuzimu. Abasiguzi ntibigera babicisha mu kanwa kuko bikwegera ko abantu nta mitima bashaka kugomorera ku bwami bw'Imana. Yohana ntiyatinye kubivuga nk'uko na Yesu atatinye kubivuga mu nsiguro yiwe yo ku musozi. Abafise imitima yejejwe nibo bazoragwa ubwami bwo mw'ijuru. Abama ibibi bazotererwa mu muriro. Iyo Yohana aba akiriho, yari kugwanwa n'abakristo bamwita umusiguzi w'umuriro n'ikuzimu, canke umusiguzi w'umuriro n'ibizuku vy'ikuzimu, umuvugishwa w'akaga n'ibara, umukozi adakuyakuya abantu, canke uwuvuga ibibi gusa, uwutinyisha abantu, canke umunyamategeko, canke uwiyumvira ko agororotse. Ayo niyo majambo kumbure bari kuvuga kuri Yohana yaba ari umukozi wa kino gihe. Ariko naho biruko, Yohana yagumye akundwa cane na Yesu. Ingeso yiwe ya gatatu, ntutinye kuvuga yuko intabarirwa zizoherera ikuzimu, kandi arerekana abemerewe kuja mw'ijuru. Biratangaje kubona Luka yise insiguro Yohana ubutumwa bwiza. Tubona ingeso ya gatatu ya Yohana, naho Yohana yakoreshwa cane n'Imana, akamenyekana n'abantu benshi. Yaramenye ko atacari co yigeranije na Yesu. Arangwa no gushira umwami wiwe hejuru. Naho Yohana yakoreshwa cane n'Imana, akamenyekana n'abantu benshi. Yaramenye ko atacari co yigeranije na Yesu. Yarangwa no gushira hejuru umwami wiwe. Iyo usomye muri Matayo 3:11 havuga ngo, nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibereye no kumutwaza inkweto. Uwo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Raba ingene ingeso ya Yohana itandukanye n'ubwibone tubona muri iki gihe kubiyita abakozi b'Imana. Ibinyamakuru vyabo vyuzuyemwo amafoto yabo ubwabo. Yesu ashirwamwo gake gashoboka. Abo barondera gushimwa n'abantu gusa. Nta munyeshengero ashobora kubegera canke kubakorako. Bironderera ivyubahiro vy'ubwoko bwose. Mbere bamwe basa n'abategeka Imana n'abamarayika. Ariko Yohana yivuze ko adakwiriye no kumutwaza inkweto. Ico ntiyihuse yemera kubatiza Yesu igihe yamuturukira. Kumenya ko Yesu ari we Kristo, yaciye yerekana abantu bose uwo bategerezwa kumvira. Amwita umwagazi w'intama w'Imana, akura icaha c'abari mw'isi. Yohana 1:29. Urya akwiye gukuzwa, nanje ngirwe muto. Yohana 3:30. Yahindutse icyitegererezo cacu co guca bugufi. Iyi niyo ngeso ya gatandatu yatumwe Yohana akundwa
yatumye Yesu akunda Yohana nk'umusiguzi mwiza. Guca bugufi no gukuza Yesu, ntugire inyota yo kwishira hejuru. Ingeso y'indwi ya Yohana tubona, abasiguzi b'iki gihe bavugira mu bwinshi kugira ntihagire uwo bakomeretsa. Urazi ingene vyoroshe kuvugira hejuru uti Imana igomba kutugira neza. Abeza n'ababi bitabira icarimwe bati amina. Abasiguzi benshi babona ko ari vyiza kubona abantu gukora abasiguzi benshi babona ko ari vyiza kubuza abantu gukora ivyaha bizwi nabo mw'isi, ariko mw'ishengero bakanka kubidomako urutoki. Barashobora guhagurukira icaha c'ubusambanyi, ariko ntibashobora kugabisha abakristo babo ku kaga k'ubusambanyi bwandagazwa n'amasinema y'ubushurashuzi bafise mu mazu. Gutinya abantu vyabereye umutego mu buzima. Hamwe n'ivyo, Yohana ntiyigeze atinya kudoma urutoki ku vyaha. Luka yanditse ati, ishengero riramubaza riti none tugire dute? Arabishura, tufise amapfundo abiri, rimwe narihe uwudafise, n'uwufise ivyo kurya nagira atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa. Baramubaza bati, mwigisha, tugire dute? Arabishura ati, ntimugatoze abantu ibiruta ivyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati, tweho tugire dute? Arabishura ati, ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Luka 3:10 kugeza ku 19. Biratangaje kubona ko ibintu 5 muri 6 Yohana yavuze bijanye n'amahera canke ubutunzi bwo mw'isi. Yohana ntiyatinya kubwira abantu bijanye n'ubunyabigega nk'uko tuvyigishwa mu buzima rukristo, cane cane ibwirizwa rikuru rya 2. Yohana ntiyarindiriye imyaka myinshi kugira ngo abizera bashasha bashobore kurya amagufa. Yarazi ko gukorera Imana n'amahera bidashoboka. Ico ni cigwa ngenderwako ku mukristo wese. Ibi binyibukije ikindi kintu. Yohana ntiyagagamisha utuntu duto duto. Ntiyashimikira ku myambaro canke iboneshwa amaso abenshi biyumvira ko bizana ukwizera. Ahubwo yashimikira ku bintu ngirakamaro dusanga mu vyagezwe. Matayo 23:23. Yarazi yuko igikenewe ari ugukunda ababanyi nk'uko twikunda, no kugirira abandi ivyo twifuza ko batugirira. Kugaburira no kwambika aboro canke ibindi bigize ubuzima. Kugiranira imigenderanire myiza n'abandi no kubumbwa n'ivyo dufise. Iyi niyo ngeso y'indwi Yesu yashima kuri Yohana. Ntiyasigura mu bwinshi, ariko yaradomako urutoke ibintu abantu bategerezwa gukora ngo bahimbare Imana. Gukoresha neza ivyo twabikijwe n'Imana n'ibindi, kandi yaritwararika ivy'agaciro. Mu ncamake, igikorwa c'umwungere canke umwigisha kirangwa n'ibintu vyinshi cane cane biruta ivyo bintu ndwi twabonye kuri Yohana. Yohana yabwiriza abatarihana. Abungere n'abigisha bategerezwa kwigisha abantu bamaze kwihana. Inyigisho zabo zitegerezwa kwenena kuza Yesu dusanga mu vyete bigize isezerano rishasha. Ingorane nyamukuru nuko abantu bagerageza kwigisha ku bintu batazi. Muri iki gihe turimwo, abanyavyaha bigishwa nk'abamaze kwihana. Kwicara mu rusengero siko gukizwa. Nico gituma usanga ingeso zabo zitandukanye n'izabo kw'isi. Turakeneye abakozi nka Yohana Mubatizi ngo bigishe mu mashengero yacu. Wumva wogira ico wokora? Wumva woba umwe muri abo?